ndabaramukije mwese muko murumviriza kino kiganiro mwese matubituka kugira ngo mwumvirize Imana ishishikare kubahiriza kugira bagirire neza. Ikiganiro tugomba tuvugane amajambo tugomba tuvugane ngo ntiwihebure ibyo urimo byose Imana igiye kubihindura bishasha. Imana irashobora guhindura bishasha ivyo urimo. Ntave wibaza yuko umenga ivyo bibazo urimo kuzoguma muri ivyo bibazo. Oya, si ivyo si Imana yakuremeye. Nga Imana irashobora kuguhindurira ubuzima ugahinduka ibintu byose bikagenda neza. Ariko hariho condition kugira ngo iguhindurire ubuzima, nuko uba ufitaniye imigenderanire nayo myiza. Nibyo bishoboka ko ishobora kuguhindurira imizeye, ishobora kuguhindurira ubuzima. Ngaho amajambo rero tugomba dusome amajambo ari mu gitabo ca Yobu, igice ni ca 14, ama turasoma ku murongo w'indwi, ama turasoma kandi no ku murongo w'umunani. Tugomba dusome iyo mirongo ibiri abariye tuvugana ko bumve ico igomba kutubwira. Aya majambo avuga gute? Aya majambo avuga ngo kuko hari ivyizigiro by'igiti iyo gitewe yuko kizokongera kunaga, kandi ibitontomya byacu ko bitazobura, naho umuzi wacu usazira mw'ivu n'igishitsi cyawo kigahera mu kuzimu, ariko iyo cyumvise amazi gica kinaga kigashamika nk'igiti kikiri gito. Imana nishimwe cyane. N'aya majambo yo mu gitabo ca Yobu muramuzi ingene yagize ibibazo. Yobu yahuye n'ibibazo, yahuye n'igeragezwa n'amageragezwa atejwe na Satani. Mugabo kandi ayo mageragezwa yatejwe na Satani, Imana yaramwishimira ko Yobu yari umuntu agororotse, yari umuntu akunda Imana cyane, yari umuntu ngo abana biwe yama iminsi yose ku munsi wa mbere yamatanga ibimazi by'umwana umwe wese yerekana ati Mana aba bana banje ingene vyagenze. Natwe nk'abavyeyi ico n'ikibazo cy'iwacu tugiye gusengera abana bacu. Hama Yobu harageze higaterwa n'ibibazo, aramererwa nabi, ivyo biramuvako byose birahera, ivyo yaratunze birahera, abana barahera, mbere n'umubiri we urononekana. Hanyuma haje abantu inshuti ziwe ziraza nazo nyene ziramutuka, ziramucobogoza, zimubwira yuko yoba yarakoze ibyaha. Mugabo Yobu nta cyana kimwe yari yarakoze, ariko ivyo byose byabaye Imana ibizi, byabaye ibizi. Nico gituma nagomba kubwira ibi biriko birakubako byose Imana irabizi. Wewe ni wibera umukunzi w'Imana, wibera umukunzi w'Imana, Imana izobihindura bishasha, ibintu byose bigende neza. Aha rero turumva rero Yobu hageze ahigiye mu cobogoza, harageze agiye Yobu avuga ati naho bimeze uko igiti barashobora kugica, igiti barashobora no kuhaturira, ariko umuzi wagumye hariya mu kuzimu ukamererwa nabi. Mugabo imvura iguye, Imana nishimye cyane, imvura iguye uwo muzi urakura, umaze gukura hama ukaduza ibitontomya, igiti kirongera kigahagarara kikamera neza. Nawe hari igihe uri mu bibazo abantu bakwibagiye, abantu batakibona kumenga ntukiriho, ariko nagomba nakubwire iyi Mana twizigira igiye kuguhindura ibihe, igiye kugira neza, igumya imigenderanire myiza. Yobu yavuze ngo nabi byose bibaye uku izina ry'Imana ntihabwe icyubahiro. Yaguma izina ry'Imana icyubahiro, natwe Imana ikwiye gushirwa hejuru, naho twe twoshirwa hasi, naho imibiri yobabazwa, naho ibyacu byogira gute, mugabo icyo bikora cyose dukwiye gushira Imana yacu hejuru. Nico gituma uwo mwamuririmbyi yaririmbye ngo naho ibyanje byotikira niwe gusa nizigira, twizigira iyo Mana. Iyo Mana ishobora byose, iyo Mana ishobora kugarukana ibyagiye byose. Yobu ibyagiye byose Imana yabigarukanye ari byiza. Wararonse abana beza cyane, yaronse itungagiwe gikuba kabiri. Ico gituma rero natwe naho dukwiye kumenya ko Imana yacu ni Imana. Ariko rero ikintu nagomba kubwira, nagomba kuvuga nti naho ivyo bimeze uko niwitege ivyiza biva ku Mana, udafise imigenderanire nayo n'umwana wawe. Manzi ugiranire imigenderanire n'umwana wawe yatumye ari we Yesu Kristo. Uwo yatumye Yesu Kristo yaraje hano mu isi aradupfira kugira ngo
umwizera wese ntazopfa. Imana nishimwe cyane. Umwizera wese ntazopfa rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Nicyo gituma nawe umwizeye ucika umwana w'Imana, kandi ucise umwana w'Imana ugiranira imigenderanire nayo. Nagomba nakubwira ibibazo urimo kuracamo byose, ibibazo nawe kurabicamo, nagomba nakubwire wihangane, ureme muri uko kwihangana gusa umenye yuko Imana itakwibagiye. Ntabwo yaguhevye, ntabwo yagutaye. Nawe uri mwibohero harabusanga bafungiye ubusa bari mu mabohero, ariko nagomba nakubwire wihangane. Harabusanga bari mu bibazo bitandukanye, bari mu karengane gatandukanye, ariko nagomba nakubwire ivyo bibazo byose urimo. Naho umugabo wawe ariko arakumerera nabi, wa mukenyezi we, naho wa mugabo umukenyezi wawe ariko arakumerera nabi, n'abana bariko barakumerera nabi, n'abana naho muriko murafatwa nabi n'abavyeyi, nagomba nababwire mwizigire iyo Mana ni Imana idatetereza, ni Imana igira neza, ngo ni nyuma ya Zeri irakora. Imana nishimwe cyane, ni nyuma ya Zeri irakora. Nagomba rero ndakwifurize rero kumva ko urindire ugiranire imigenderanire n'Imana. Hama niwagiranire imigenderanire n'Imana, Imana yacu yiteguye kutugirira neza, kandi naho itotugirira neza hari ibindi byizigiro dufise twebwe mu bituraba hano mu isi. Ubundi munsi azoza tujane. Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahomba abariho muzoba. Natwe turarindiriye umunsi urizina azoza kudutora adutwara rero. Nicyo gituma nagomba nakubwire wowe uri kuranyumviriza, wumve uremye, nagomba nakuremesha uhagarare ugaze urimo ungara murimo. Imana ntiyaguhevye, ntiyakwibagiye, nawe umeze uko. Ubundi munsi izoguhezagira bose baraba, izoguhezagira bose n'abagutwenze bose baraba, kugira ngo bazovuga mbega yahezagiriwe ni ya Mana yo mu ijuru izoyaguhezagira. Mwese mwariko muronyumviriza kuri ano majambo, Imana ibahe umugisha.